aboneka Lionel ko baba baratanguriye rimwe na ba Amede abavuga ba Amede bageze kure Lionel wewe asa ko akiri hasi kandi byitwa ko batanguriye rimwe bimeze gute duwo muco nyama yumvise bariko baridoga ntabwo ari Lionel oya cyo nicambere mubeshe nyama kigira kabiri ikibazo mfise mbe burya amahasa avutse avyawe n'umuvyeyi umwe akura cyo kimwe nibaza yuko twotahurana nta mpamvu nimwe yo kwidoga aze twe turabangere tuba ntabwo nidoga ku mpamvu ahubwo iterambere ryabo riranyubaka nanje kuko ni vyiza yuko mugenza watera imbere nta mpamvu nimwe yo kwidoga afise gusa yaravyumvise yumvise abavyidoga bavuze bati Lionel ku mpamvu yihewe uposting ivy'abandi ariko bobo ntibabiposting je uko bameze siko meze ikarama link ndamupostingiye ntacyo bintwara ndayifata nkayishira kuri stati yanje telefone nshira hariya nkibandaniza nikorera ama telefone ntacyo bimbwiye urakunda kubona ndiko nda posting ivyambwa ivyanje takora posting woni bunafiki Diko Entertainment. Turabaramukije abakunzi ba Diko Entertainment turi kumwe n'umutumire muzi mu mafilme agiye atandukanye amafilme yagiye akundwa n'umutumire benshi mwamenye mu bikorwa bigiye bitandukanye aho no kuno munsi agira tuyagere gukorwa ciwe gishasha aho bamwe cagiye kiba bavuga amajambo agiye atandukanye bamwe badatahura izina ryahaye ino filme yiwe umutima nawo no munsi sunzi mwamaze kumubona Lionel twarakwakira umeze neza je meze neza nawe meze neza je meze neza nubibona bibonekera he biboneka ingene mba meze ingene sa biboneka neza reka bana goma fate micro vraiment uri myiza uraberewe usa neza wowe bimeze neza so ndatahije abakunzi ba Diko Entertainment mumeze fresh nubwa mbere mvugiye kuri kino kinyamakuru sha Diko no mubono ni mama uzi imyaka tumenyanye na Diko yes agwa bari Diko muri commentaire ariko yandika ntaheze uraho meze fresh je meze neza Lionel je ukina comedy byari kuba byiza kuruta twari gukinana cyane uya wari kwikinana nkikinisha mu yandi majambo n'abandi basanzwe babikora nari nzi ko byuvuga kana ko kwikinisha ya kwikinisha nabirimwo gukina no kwikinisha biratandukanye comedy sinaye kwishobora iyo nayikina yo nyama yari kunyica kube kutanguriye kuri nyama nye niwe yakurungitse uje kwikina wapi ngo numwanalize wadi mbe numwanaliste ni mwanaliste analyst na wadiko beriki karere yarabuze yararanguye Diko usanga bakorana na Diko mugaye nyama ibyo avuga bari ibyo ntuvyemera ariko na bibiri ivyivuga byose sindavyemera nava nemera ivyo Diko byo nyama avuga usanga uri umuhakanyi uri ndawa nka bibiri utayemera wumva navuze ngo ivyanditswemwo byose sinavyemera umva ko navuzemwo byose bivuga ngo harimo ibyo kuko duhagaze kuri ijambo Bible bene data ntimunyumva uko ndiko ndabisigura Bible ushobora kuyijamwo ugatahura ibitari byo cyangwa ukayijamwo ugatahura ivyari byo rero ngo nyama ngo byo yavuga no vyemera byose ata no muswaga mwamaze kumwumva ngo Lionel yavuze nyama no muswaganye
Wamaze kumumva uyu ni Lionel turi kumwe. Lionel nkuko watanguye uvuga nyama warashoboye kwandika stati abona wagiye ucisha mu migani umengo uri kuridoga aho nyama ya camera umengo ariko arasigurira abantu batashoboye gutahura aboneka Lionel ko baba baratanguriye rimwe naba Amede abavuga ba Amede bageze kure. Lionel wewe asa ko arikiri hasi kandi byitwa ko batanguriye rimwe. Bimeze gute duwo muco ni stati yawe wivugiye uri kuri doga? Icyambere na mbere ndavuga ngo abajournaliste mwe mumenye ivyo mubaze n'ibintu muba mufitiye ivyemezo, kuko ico kintu uri kuravuga sico. Impamvu atari ico nyama yumvise bariko baridoga ntabwo ari Lionel. Oya, ico ni cyambere mubeshe nyama. Kigira kabiri, ikibazo mfise mbe burya amahasa avutse avyawe n'umuvyeyi umwe akura cyo kimwe. Nibaza yuko twotahurana nta mpamvu nimwe yo kwidoga. Aze twe turabangire tuba ntabwo nidoga ku mpamvu ahubwo iterambere ryabo riranyubaka nanje kuko ni vyiza yuko mugenza watera imbere, kuko no munsi diko akoresha ino kamera sivyo niyamara gutera imbere ndazi neza yuko azompamagara, kuko niyashikwago vyabibe crampra bikini gumana nyuma yiwe atari bino vyatse nkaho jora n'inyoni igize akantu urumva. Nagenda amenyesha ukuri niyashika ahantu hanyaho azonyibuka. None noreka no kumva no kwidoga ku mpamvu yiye, nta mpamvu nimwe yo kwidoga afise. Gusa yaravyumvise yumvise abavyidoga bavuze bati Lionel ku mpamvu yihe we uposting ivy'abandi ariko bobo ntibabipostinge. Ndanavuga je uko bameze siko meze afite ntabwo nigeze nidoga, kuko si ngombwa ngo dikarama link ndamupostingiye ntacyo bintwara ndayifata nkayishira kuri stati yanje telefone nshira hariya nkibandaniza nikorera ama telefone ntacyo bimbwiye. Mugabo ndisirwe umuntu amaye link ndabanza nkaraba film abamaye cyangwa igana amaye nkaraba, kuko hari umuntu ashobora gushira ko ndagwe nk'akarorero nk'ama link kenshi nyamama no ntuzenya dikama ndaraba umutumire ninde nkaraba nivyo yavuzemwo, kuko ari nk'umuntu aba yibereye hanze ngo iyi link ngo ibintu bavuze ngo ibintu ibintu none ava harize umuntu utaravye ikiganiro ntikibaho. Hari nk'umuntu ashobora kuma nk'inuzenya okay nundi muntu akunda mama kumpa mandikiwe Remi ukajibona byu rero ikibazo mfise kuri Remi link yiwe nama azarama ane ash oya ku munsi ubone izambere pum ukajibona ci undi mwanya pum ubwa mbere ntabimenyera nabanza mvuga ati ino ni ibintu nibiki nkaca ndabwa menye difference yabo. Gusa maze kubona ata difference hari avuga ati big up sana. Rero bivuga ngo je umpaye link ndayiraba hama nkashira kuri stati cyane cyane abantu mukunda kubibona. Umpaye link nkayishirako ntegezwa gukomanta, none umpaye uganda igirike ntegezwa kuyikomanta ko nkayiraba, kuko nibwo bucuti hama umuntu yidoze impamvu ndabikora jewe mbo irevre nti biryoshe diko urakunda kubona ndiko nda posting ivyambwa vyanje takora posting woni bunafiki na Swahili nazungumuza sasa. Bega nibishika Lionel bigaguca intege uko wama postinga ibikorwa vy'abandi we batigera iyo barungikiye link batigera bapostinga ivyawe bimeze gute Lionel? Impamvu bitambabaza ni impamvu ivuga ngo mbega ujya muntu abipostinga wewe adafise icama ngo ndamupostingi kubeka ivyanje abipostinga wewe nta kintu na kimwe ashobora kuma ngo mpostingira kubeka iwe wabipostinga. Hama jenda umuntu hagacira ibintu nimba uyo muntu ashobora kubikora uko nkaguha link yanje ntagire ikintu na kimwe yikorako ushobora kuba utafitiye umwanya ushobora kuba atakintu na kimwe kikwenteresa kirimwo true ushobora gusanga ari bwo n'ubugumu bw'iwawe gusa. Mugabo upostinge ntupostinge saa y'Imana ya Mariya y'Imana.
Lionel buherutse ariyo kava washoboye gusohora uyerekeza n'amajambo aho urabaza ireresi ugiye gusohora izina izo zagitwa izosohoka ryari muga iyo kava ni kava nuvuga yavugishije abantu benshi amajambo agiye atandukanye ni kava itari menyerewe nka kava Lionel asanzwe asohora kuki gusohora kava imeze kujya Lionel mbo en fait nuko abantu dukunda ibintu bidafise akamaro kanini kuko ugiye kuraba n'amajambo nari nashize kuri poste yanje ntabwo visibility ari ijya cover oya kandi ndashimiye cyane abantu banayipostinze ndabashimiye cyane n'abandi babwiye ati murareko buryarya gute ku mpamvu yuko kuntora amakosa bari benshi yo ibintu Lionel yagize nukuri pfumuzana amahera pfumuzana tugukorere pfuma ubwiye tuguha amahera pfumuvuga bari benshi mugavye ukuri kava y'ukuri n'izina ry'ukuri rije benshi bagwa ngo ikintu nigiki ya nimba ari jana bayipostinze ijya poste ya mbere ntabwo nuba nararonse na senka ntibapostinze igira kabiri ariko ndashimira cyane abayipostinze ya urashimira abayipostinze kandi uratubwiye n'ijambo uburyarya kandi bose barayipostinze Lionel buryarya buri he kweri uburyarya buhagaze n'ahantu havuga ngo poste ya mbere ndayiha akarorero basi ko ari Lionel aciye muri ville yambaye ipantaro itabutse ku gisusu bivuga ngo barambonye ngo ye Lionel yambaye ipantaro itabutse ku gisusu uraba urumva benshi bakwantunga mu rutoki kweke ipantaro utayisonesheje kweke ibiki n'ibiki urumva iyo sense ndayihaye kuri rya kava ya mbere iyo mwita kava bambonye muri vie nambaye ipantaro itabutse nukuri benshi pfumuza tugugurire pfumuza tugiriki urumva banyereka ko banyitaye babone ko bariko ndakurikirana sivyo babandi nyene babonye Lionel yaciye muri ville gitambara gishaje mutwiko mushasha nta numwe avuze nibwo buryarya ndiko ndavuga ku mpamvu iyi nimba ncitse intege vy'ukuri mvuga ati wacitse intege uri futi nimba mubonye mvyuyu mutwe vuga ati courage uravyuyu mutwe niko ndabivuze Lionel urasohoye kava mu nyuma urahe buratangana n'izina ry'ireresi ugiye gusohora mugi izina watanze umengo ariho irindi zina risigaye utavuze ko filme yitwa y'urugo umengo hariyo kandi kajambo kari kabuzemo mbe kuki kwita kujya Lionel impamvu nayise kujya inspiration yaje muri jewe ku mpamvu ni filme ivuga ku vy'urugo ivuga ku mubano uvuga ku bintu vyose kuguhohoterwa man uzi kubura ikintu ufise agaciro ufise bakaka kwambura ariko ukareka kakagenda ufise ingene uzokagarura hama kuri iryo zina y'urugo nukuvuga ngo wewe ugiye kuraba iyi filme niwe uzomenya impamvu ari y'urugo uzoyiraba ni wazomenya impamvu yego kuko ntushobora kumenya impamvu ikintu utaravye rero ndabasavye ndabatumiye mwese ababosi banje ababosi mbe burya mvuze ababosi ubwo nta buryajashitse ko nibo ababosi banyu abafana nani wumva icyo gitumaje nkabatumira dukurikirane iyi filme iraryoshe yigisha irimwo ababigize umwuga irimwo abantu babikoze kugira ngo message ishike kure ndabatumira no kuri muri kurikirana ndavuze ngo ni filme yubakitse kava wita y'ukuri Lionel ni kava washoboye gusohora ni umuntu umwe mugato mubona gutandukanya umwanya umwe turabona umengo ariko aramwenyura umuzi mwa tukabona umengo ari umwijima arababaye cyakavivuze iki Lionel mbo premièrement ni filme yitwa y'urugo bivuga ngo haboneka ko umugabo parti imwe inyuma hariko inzu y'kwirasha umuriro kandi niyo sura afise mugahinda y'umubabaro rero insiguro yayo iravuga ngo peu importe ibibazo uri fise wewe uri mu rugo wewe wifuza kuja mu rugo kandi tumenye yuko vuze mu rugo
ni ukuvuga ngo hariho papa mama abana n'abakozi nibwo rugo ni hariho abataba bafise abana hariho abataba bafise abakozi ariko ni ukuvuga ngo ujya mu papa peu importe y'umubabaro afise ntibama bababaye ntibama baryohewe ariko umugabo niwe mutwe w'urugo nico gituma iciza ikibi byinshi usanga bibariko LIONNEL no filme y'urugo twarabonye ari umukinyi tugiye kuyibonamo benshi duheruka kera cane benshi banavuga nuko anagoye mbega LIONNEL we ku murongo vyarakoroheye bavuga ko anazimvye bimeze gute LIONNEL Bo ikibazo si ico ikibazo kiravuga ngo nabakinyi banje bose twakinanye nukuri bari bagoye kuronka havuyemwo umukinyi umwe uwo mukinyi umwe nawe yari jewe ku mpamvu ni filime ikozwe n'abadirector batatu abo bari abantu bagoye kuronka ya director Justin Nabil yari idia gishoye kugira no muri warubizi ya directinze amafilme muri yaca kuri RTNB hama harimo na jewe assistant harimo na Davi urumva ni filime yarimo abantu technique vraiment ikwiye hama hakaba harimo n'abantu n'abandi abakinyi bagoye vy'ukuri kuronka mugabo vyose bivana n'ikiganiro ukurambaza Titi nukuri Titi ni nzobere n'umuntu adapfa guhubuka mu vyaje gukora nico gituma ni filme nitondeye ni filme nahagaritse vyinshi ndasenga amasengesho yagiye muri commentaire bakora ndasenga vy'ukuri turasenga filme igenda neza na dikaremeye rero ni filme numva yuko itegezwa kugira izindi nguvu ego ndibaza yuko abafana banje ababosi banje benshi ndiko ndashingira intahe igikorwa ndiko ndakora rero naramwumvishije histoire arayumva aragira iki hama turaganira nk'abantu bakuru abantu babashinga naye turicarana turavuga ati muze tugende dusenge rero twarasenze Imana irabikora novuga ati subuntu bwanje ntabwo ari ubasha bw'iwanje n'ubuntu Imana yashoye kunkorera kugira ngo yemere ko dukorana n'igikorwa kuko akeza ntikamurikwa LIONNEL kubatse yagiye ko bitari byoroshe kandi ngo ni filme imeze neza nk'ukuri kurabivuga mbega filme igiye gusohoka ryari bazoyisanga hehe bimeze gute filme hani nayicisha ni kuri LIONNEL Films kandi ndashimira cyane ashaka burya ibintu byo kwabona biraryoshe ukaryama ariko batanu ubyutse ugasanga ariko 10 bijya bintu muriko murankorera big up sana kandi Imana ibayezagire rero abakunzi b'inyungu y'imbabazi ndaje mubone ingene ba Joseph Imana tubabarire nyene amavuta y'Imana tugumeko shabira baje kurera umwana uzi ko atari gwawe birabaje kuvyara nturere ibisanga ni byinshi oyaye mu nyungu y'imbabazi oya filme yo nyungu y'urugo filme y'urugo we muzoyikunda canke muyanke ni kimwe muri ivyo nibaza yuko nta masaha 28 asigaye ndibaza Imana ibishatse mvuze uko ahigiye ushishirako na connexion rero mwamaze kumumva ni LIONNEL tugushimira ko witavye ubutubire bwacu mugabe ikibabaje niki Diko kya tugikorana namubwira ati none ko atakano ariko none muze no kuri Imana Diko je utamaye ngo nwe ndavuga byinshi so ndabakunda ndabakengurukiye abantu benshi bakunda kumwe ngo nkora ibiganiro ngo ntaguma hamwe ntabwo ari jewe nsanga kamere yaduze bwa mbere barakora tangwe ndimusiriye hari gereyo kamere y'ibintu y'ibigumbagumba by'ibintu biryoshe bimfata ndabashimiye ndabakengurukiye cyane Imana ibahezagire nkatumira umuntu wese atarakurikirana ibikorwa by'iwanje basi bishamwe ishaka ryawe nkatumira abagenzi banje dusanzwe dukorana mubandanye mushigikira Imana ibahezagire big up sana Diko Entertainment.